aho wankuye ninjye uhasi burya nari hasi uzanyambika ikamba ndakwizera. Ego ni 257 shashi romantique the speech above correction zere ko mumeze neza tubahe nikaze kuri Bishop TV mu kiganiro bita kuzimana tubazanira bamwe mu banyempano batandukanye abariko barakora kugira ngo bakuze impano ndetse n'izo mpano zabo zishobora kubashikana ahantu kure cyane. Nkuko musanzwe mubizi kwa matiri kumwe n'umutumire adufise uno munsi navuga umwe mu gwaruka akiri muto cyane onovuga n'umwana w'imyaka 13 azwi ku izina rya Dushime Messi Trésor afise indirimbo gusohora yitwa Thank You. Tubahe ikaze kuri Bishop TV. Merci beaucoup. Meze neza. Meze neza. Umwana atekereje cyane. Imbere ya kamera nyene ugomba gutekereza. Nkuko bwati hamagara umuntu ari ku kilometero ushaka kumuhamagara. Biraterwa. Nkuko bwati we cameraman. Ni Trésor afise indirimbo yitwa Thank You iri ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo imaze indwi zine ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga 4,000. YouTube yiwe iriko agashoti kamwe aho afise amaviews arenga 5,000. Shine wiwe ikaba yatanguye itariki 12 z'ukwezi kwa 4 2024. Intambwe nziza cyane. N'ababone kandi barenga 1,090. Ya ku ndirimbo ya mbere ari naco gihangano ca mbere no bashize hanze novuga ko aya ma views n'ababone ko ari benshi cyane gusumza abo niyumvira. Abandi bakunda kugira ikibazo cyo kudakwiza ababone 1,000. Wowe byakoreye gute kuba kwiza? Uko byakunze hariho abantu baza barampromotinga harimo nka Trust Beats yaragenda aransharinga mu magroups kabimenya akaja kuri YouTube bakayiraba bakagira subscribe. Hariho n'ayandi maradio nagiye nshaka abantu baragenda arabimenya nyene yani ko novuga ko amaviews yaraduka. Trésor wadushisha mu gatoyi mu kajya karirimbo here kajya kintango. Holy Spirit, thank you for all this. I thank you for my Jesus and everything you did. Aho wankuye ninjye uhasi burya nari hasi uzanyambika ikamba ndakwizera. Merci beaucoup Trésor. Hanyuma ndafise akantu nshaka kubaza mwige ndirimbo igeze hagati na hagati hari ahantu uvuga ibintu by'amacungu by'ingorane zo mwisi. Trésor amaze guhura n'ingorane kuva avutse. Ingorane ntizobura of course. Naho ukiri umwana biraterwa n'ivyo Imana baragupangiye ariko ingorane ntizobura. Ariko umuntu agerageje kumviza muri iyo ndirimbo vyinshi wagiye uravuga ni vyerekeye ingorane bagenda baragira mu mibano mu buzima bwa misi yose. Uba wafatiye ku vyakobayeko canke ku vyo uri kurabona mu kino gihe? Je mu indirimbo sinovuga ko ari parti nini ivuga ivyisi sana kubera ko indirimbo parti nini ni yo gushima niyo gushima Imana n'abantu. Hari naho nshishamo nyene nkavuga ibiriko yaba mwisi. It's according to what I see. Nivyo mbona jewe nivyo mbona yuko biraba kwisi ya hagati ya Trésor icongereza kivoma he? Icongereza jewe aho novuga ko nagikuye ni mu Rwanda. Cause like naba mu Rwanda mu Burundi no ndahagarutse 2023. Mu Rwanda rero aziko systeme yari mu congereza na anglophone. Niyo rero novuga ko nakuye icongereza. Ndabutsa ko aha turi muri studio kwa Trust Beat n'utwahuriye na Trésor. Uri muri studio byari bimeze gute? Muri studio ndiyo byari bimeze neza cyane. Byari bimeze bon. Vibes yari yose.
Trust aravuga ati uyu mwana nawe kweri arakwiye gushikirwa kandi karakora gose. Kandi muri studio nahaje naguma ndahaza kenshi nyene ndahimenyereza. Indirimbo yose nanayitevye ko cyane nayikoze nk'iminsi 3. Ninde yayanditse Indirimbo ni jewe nyene nayandikiye. Yeah. Mu kurecordinga. Amajwi yafashwe na Trust Beats. Ni nawe yakoze na beat. Video ni Bright Gold. Niwe ya filminze video. Yeah. Ku myaka 13 ugiye muri studio. Warabagiye abavyeyi mu kugenda canke abavyeyi babonye igikorwa cyamaze gusohoka? Nabanje kubabazanya. Yeah. Nabanje kubabarira ko mfise impano. Ndabikunda amabaza barantwara muri studio nyene amanda recordinga twamenyera muri studio ndimbira sohoka rero n'izindi turiko turategura ariko zozo ndazi focusinga cyane ku by'umuziki muri vacances. None twezo kubera iki wabonye ko wo kwinjira mu muziki utinjiriye muri comedy canke mu bindi? Novuga ko ari ibyo umuntu yoba yiyumva. Par exemple Jason noca ninjira muri comedy kandi niyumvamo dufate nka football. No ibyo nta namwe bihuri. Nkunda gukina umupira ariko nyene jewe indani muri jewe numva nyene nkunda umupira. Naho nobona amachance ngo ngende gukina comedy nivyo kunda. Siyo nzira ya naho nobikora numva nyene indani wanje ari ikintu twese turashaka kumenya nuwehe muririmbyi bavuga ko wowe ubona nk'icitegererezo muri urugendo rwawe rw'umuziki? umuririmbyi nkunda je abasana inspiration ni Medi from Rwanda. Yes. You belong to me and I belong to you. I give you my heart. This is my vow. When you see the rain, I'll be your umbrella. This is my vow. Ooh yeah. Aha mu Burundi naho nta muririmbyi ubona ko hari ikintu kumubwira ko iyo barinde ngaho iwacu? No mu Burundi navuga ko ari Dramatic ndetse na Bface. Bface ariko ari muri rap cyane. Ari muri rap. Cyane nawe na rap urashaka kuzoyikora mwana n'umwana. Anything. Cyari cyose cyonzira no bikora na. Wifuza ko umuziki wawe ubutumwa buzoba buhagaze kuki mu muziki ugiye kuzoza urasohora? Mu muziki je nsohora ndaba like umaze kwandika muzufise ubu ufate no kubi wasohoye iravuga iwasohoye bunyene irimo ubutumwa werekeza ku Mana urabye kubiriko biraba mwisi usaba ko n'Imana yo guhezagira gahezagira n'ibiri muri kazoza kawe. Turashaka kumenya mbega muzini indirimbo abantu bazoguma basanga mu butumwa bwahe muzugiye kuzoka musohora? Okay, let's like give you they kinda going an example. Like it's not every song si indirimbo ariyo yose igomba kubira mu butumwa. Hariho ni indirimbo upfa kuja muri studio kumva beat ugatanga ururimba ukumva ajayemo nyene n'utundi tujambo. Ariko jewe ibyo ndirimba ni ibyo basi ni the world around us. Isi turimo yeah. And like yeah nivyo nyene. Twezo hari abantu bagenda bagakoresha beat hama bakaza kuyiririmbirako n'abandi baririmba hama beat kaza gukorwa indirimbo wowe nyene yamaze kwirecording ico kuri wowe ni cyari kikorohera gusumba? Jewe tugitangura kwanza indirimbo ya mbere yanje nari naranditse amajambo nta mashitse muri studio, melody nari najanye siyo twakoreye. Trust yaciye gukosora byose byarahindutse. Twarabihinduye byose dukora bishasha ariko amajambo niyo nyene yagumye ari yayandi. Ariko melody urumva rero iciza jewe ikintu mbona nyene kinyorohera no kugenda muri studio atana kimwe nakoze.
nkabikorera hariya numvishe beat nkafata na melody urumva ico gihe byaranangoye gatoya kuko naguma asubiramo ya melody jewe je nari nafatiye niyo nacaguma asubiramo kuri kodi umva byarafashe nk'umwanya kugira ndayimenyera iyo melody yindi shasha so nka we yoroshe inzira yoroshe jewe nkoresha kuja muri studio atana kimwe mfise nkama nkakorerayo bitewe na beat numvishije Trezor witeze iki mu muziki mwa kino gihe ico je nshaka cyo witeze ubona ko muziki uzohava gushikanako jewe mu muziki numva nshaka mbona uzongeza kure calling like to be rich uzonteza imbere uteza imbere igihugu cacu na industry yacu muri rusange nuwehe murinzi umaze kubona afise intambwe yageze ko yiterambere uvuga ati hamwe nugira ko ubutunzi nka naka yageze ko kandi yakuye mu muziki ati no vyishimira cyane mfate nka kwisi yose nka Chris Brown yateye imbere mu muziki ndetse na Diamond Platnumz mu muziki wamuteje imbere acagenda ararondera n'utundi tuntu abarakora tumubukira yandi mahera nibo bantu nyene novuga ko batejejwe imbere n'umuziki bakagera kure kubera wibona muri 2030 muri 2030 nibona imyaka 6 wibona yakuzoma umuntu ameze gute nibonamo umuntu akuze yamaze gufata yamaze gufata nyene is like yamaze gutera imbere agateza imbere igihugu azwi famous kuri Trezor hagati ya hit n'amahera yifuza ko hotangura iki amahera of course amahera ni atangura kwanza ariko na hit iratanga amahera yego na hit irayatanga ariko wumva ngaho ivyo byose bikora kubera amahera na hit nayo nyene iratanga amahera ariko ikintu kiguma kigaruka n'amahera imitayi kirajamo ni y'abavyeyi canke nariko baragufata mu mugongo wo kurundi ruhande n'abavyeyi bamfasha muri byose Trezor ko turakora kugira ngo dutere imbere Jane heri imbere worka akora byose atera imbere ariko hari abandi bana bangana nka wewe bafise impano bafise n'inguvu atakintu ariko barakora kugira ngo biteze imbere wowe bahanura iki no bahanu hariho n'abana hariho dufate abana batinya of like batotinyuka kuri bari abavyeyi ko bashaka kuririmba bavuga ati ndacari muto nibona nyemerera like n'abavyeyi nyene nuko hariho bamwe batopfa bavyemeye ko umwana wabo aja muri ibi aja mu byo kuririmba ariko biraterwa n'ivyo umwana aba ariko araririmba ariko araririmba ibintu nyene ubona ko atana kimwe kirimo niho nyene wovuga ati ibisi byo byawe umuronderera ikindi aja mbe nibihe bintu ubona ko umwana biririmvye barenza akarimbi ungana nka wewe ibintu by'urukundo by'abakobwa ibintu nk'ivyo nkana biririmba nka je dufate ndabiririmba cawa ivyo kwigarira kiretse nyene narakuze fise nka 20 kuduga ariko abana ubona bo nyene barakunda abana nyene barakundana abana nibo ba mbere bakundana kwanza ariko nyene ntiharagera ko bimenyekana ko bija hanze ariko nta numwe adakundana Trezor akabazo kanyuma abana batariko baritaho kumenya indimi nyinshi nk'izi zawe babwira kuguruka mu mutwe nababwira ko kuguruka mu mutwe era ko like ego n'igifaransa kirafasha ariko like kwiga izindi ndimi kuko amashansi aza utayiteguriye nk'ubu urashobora kuronka nka visa yo kuja muri Angleterre uzi igifaransa
tuzurabara bonjour nabo bakora barira hayi rero no kumenya byose kwagerageza kumenya indimi za mbere dufata indimi za mbere basizikurikiriwe ngaho kwisi kubera ko nta igihugu ushobora kujamo ntusange batavuga icongereza ntusange n'umuntu n'umwe atazi icongereza basi urashobora gusanga nyine hari abatakiza ariko benshi baba bakiza uraba muri China hehe muri India hose barazi icongereza n'igifaransa nyine nizo ndimi za mbere nyine novuga ko ushatse kwiga wobanza ukiga kubera ko nizo ziri updated muri iyi minsi muri kino gihe turimo. Trezor tubashimire kuba mwitavye kama kuri Bishop TV kumbura abantu benshi baramenye Trezor ninde uratanze ubutumwa ku bana mbega akandi kantu nkumva kubwira ariko badukurikirana kugira ngo Trezor ashobore gushika hashaka bagico amufashije ndetse bagene ubutumwa bakuye mu muziki wawe. Okay ndabasabye kuja kuma platforms yanje nitwa Dushime Messi Trezor ariko izina nkoresha ni Trezor MD official hose kuri YouTube, Facebook, Instagram, TikTok and every other website acuruza imiziki ni nyene. Tubashimire cyane. Murakoze. Dushimire Trezor yaje kuri Bishop TV ngo tuganire kuvyerekeye muziki wiwe. Mwumvise byinshi bitandukanye ariko arakora, mwumvise uwariwe ndetse n'umuziki cyerekana mu muziki n'impanuro ku bana ndetse nawe kwa dukurikirana bice kuri Bishop TV. Yabutse kumara kumwe nanje Shashi Romantique kuri Bishop TV mu kiganiro bita Kuzimpano. Nyuma ya kamera mwari kumwe n'uwo bita DJ Pangros menshi bahamagara vyanyuma. Hama ndabutse ko dufite n'andi maservice atandukanye aba photography na videography kugira ngo tubashe kwahereza amasanamu meza muzime kumurakora maze je ndiko ndafasha ntera imbere mwe mutera imbere maze uteze imbere igihugu murakoze cyane.